ntanguye gushima aka kanya keza mpawe na nyiteka kugira ngo ngire ico mvuze. Je nitwa Ndaruvukanye Zeno, Abashingamateka yatowe mu ntara ya Bujumbura. Namwe ndabashimiye ko mwanteye iteka kandi kuko mwarandubuje. Kubera naniwe nyene ko nakoze neza, sivyo? Mwarakoze cyane kandi nshime aka kanya keza nyine iteka yafashe kugira ngo agendere intara yacu ubwa mbere. Burya kuva kera kuza 60 kuduga abashingamateka barabayeho mu ntara yacu. Kuva 2005 2013 abashingamateka barabayeho mu ntara yacu. 2005 kugera 2015 bari bahari. Mugabo rero 2020 Imana yari ikoze ku ntara yacu, kuko yaruteye iteka ikaduha nyene iteka arongoye inama nshingamateka. Nkenguza amateka murababarire, ariko nagenda basabe kuri ico gikorwa mwe nadukoreye tuyiha amashimisho. Nuko numvirije ivyo nyakubahwa mustanteri yashikirije n'ivyo nyakubahwa buramatari yashikirije, numvise ko harakaciye mu ngaha mu ntara iwacu, kandi twaravyumvise tunabikurikirana. Nibaza ko mbere ari navyo byatumye nyine iteka afata aka kanya kugira ngo agendere iyi ntara yacu, na cane cane ikomine ya Mukike harakaciyemwo. Nkuko mustanteri yabivuze, yavuze ko komine Mukike yatewe, yavuze ko komine Mukike yinjiranwe n'abagizi ba nabi, kandi twumvise ko bari hayibara, ari haye inkumbi, kuko tuzi ko abantu babiri basize ubuzima, batatu bagakomereka n'abandi babiri banyurujwe mutazi irengero ryabo. Ivyo rero si ibintu vyiza bituganisha mu iterambere. Twarabonye igihe intambara yamaze ku 1993 kugera 2003, uko niho nuba ko intambara yataguhagarara. Turazi ivyononekaye kubera intambara, turazi ingene iterambere ryasubiye inyuma mu ntara yacu kubera intambara, turazi ingene imiryango yatatanye kubera intambara, turazi imbere ko n'abene gihugu basubiranyemwo kubera intambara. Duhereye 2005 kugera uno munsi twari mu mahoro n'umutekano. Sinuba ngo twari mu gahengwe, twari mu mahoro n'umutekano. Mwumva yuko ari abantu bakirota kudusubiza mu ihumbi. Abo rero ni kubaha ikibanza bakwiye, ukubavugutira umuti bakwiye, kuko ndibaza ko twese ngaha turi ngaha atawipfuza ko twosubira kurera mu myonga, twosubira mu masite, twosubira guhabwa indya dutega amashi pamu iza kutugaburira. Kuko uno munsi umunyabujumbura abo Mukike ca mu yandi makomune ararima kimbura, agafungura ivyo arimye, bisagutse ko agashira ku isoko kugira ngo yikenure. Murumva yuko umutekano wahungabana nkuko bavyifuza, ivyo ntibizosubira. Dusubira hahandi murindira ngo pamu ihaviza ituzanira ibigori birura, tuzane bwa burantiye n'ibindi murabizi kundusha. Murumvye tugomba kuja, kandi cyo nubabwira coco abo bantu nugutoba. Mbe mwumvise bari bangahe? Kuko yabari benshi bari kwa bemeye bagahangana n'inzego zijejwe umutekano. Mugabo nta vyabaye, vyerekana ko n'abantu ngira ngo bafise umugambi
wo kuburizamwo iyi ntambwe tugeze ko aho n'abari bahunze igihugu bakaja hanze yaco bariko bagaruka mu gihugu bakabona ko umengo babahombye abakoresha kavuga bati gende mukora ibi kugira bumve ko ari umutekano muke bahagarike ko gutahuka. Ariko ico mbona coco baribesha kuko numvise ko abanyamukike ndetse mu ntara yose abene igihugu twahagurutse kugira ngo tugirende ducungere umutekano kuko tuzi neza yuko umutekano ari karahara mu Uganda ntibacure. Nico gituma rero nshimiye cyane nyeniteka kugira ngo kubona yaje uno musi kandi akatubwira tuti ngo muduherekeze kugira ngo tugende kuyaga n'abene igihugu b'imukike. Nivyo itwiza ko duhagararire ngaha ibikorwa koze turipfuza mbere ko mu yandi makomine yojaye kugira ngo abene igihugu bareme na cyane cyane bamwigine kuko ari iteka intara yacu itewe Uganda. Banyamukike rero ico no basaba n'igiki mufatane mu nda kujya mwa musanzwe mumeze abahutu abatutsi abatwa mube umwe ivyo muvyihoze mwitwe abanyamukike kugira ngo umwasi wese yoza aje gutoba umutekano ngaha mu mugwanirize hamwe mukicamwe imice bya binavuga imbere bica bigaruka kandi nta teka bizotera ikomine ya Mukike nta teka bizotera intara yacu. Sino barambira nizera ko nyiteka yose ijambo nyamukuru mugabo je nacishamwe nk'umuntu ibikorwa by'umutekano muke nabiciyemwo kuko intara nayirongoye kandi nayirongoye ikimeze nabi ndazi ingene niruka mu makomune ngenda n'amagundu y'imisozi kubera umutekano muke wabaye hirya no hino mu ntara ya Bujumbura. Sinico gusa narabaye mu nzego zo kwivuna basi ku buryo rero ibikorwa nk'ivyo ndabimenyereye. Ico gituma ngira ngo nyine iteka yampaye akaje kugira ngo mvuge kuko azi ko naciye mu bibanza byinshi bitunje umutekano ndabimenyera ngira ngo kurusha. Bavandimwe mvukira mwadutoye mudushira imbere kugira ngo tubaserukire mu nama nshingamateka tugira amahoro. Jewe giribako ryo guhabwa ijambo kandi abakengurukiye cyane Imana ibahezagire. Mvuka hepfo mu ikomine ya Isare niteka mu ikomine imwe. Ejo niho twamye tuvugana mu stanteri wacu uti mbego uraze yuko turi kugahiye tadufise nyeniteka mukuru n'amanteguza amateka tukagira umushikiranganje tukagira procureur general tukagira general de brigade general ati turahamba ati turetse ibitandukanya bana bariya kuko burya n'amahasa ntasa tinamahasa urasanga kumbura harakantu nakariya batahurije ko tariko ibere bonka bararibungabunga. Natwe ntidushobora kubumwe nibyo turi moko menshi turi mu madini menshi turi ndetse no mu migambwe myinshi uvuze kuko jewe ndatuye umugambwe CNL ariko dufise ibere rimwe twose ariyo ntara yacu. Iryo bere rero nubwo bukuna butoye bugira gutya mugavuga ati ibere turaribungabunga. Iryo bere rero ryo ryatuzanye ngaha ryo ryatumye twicara hamwe ryo ryatumye usanga twe turaganira kuko iryo bere uwo rikomakoma twese tugatubura aho twonka kandi twicara tugira ibibazo kandi iryo bere byose ko bakuru bacu
bizonka ko twebwe n'abana bacu n'abuzukuru bacu. Twarumvise abaje konona akarere kacu, turakazi ko kajya kaba mu bibazo byinshi, abarushe barahunga baragwara za ngwara zose, n'abavyeyi bacu n'abavukanyi bacu n'abishwa bacu ni bariya. Mbega nindatovugira uwiwe wagize ikibazo. Izindi ntara nazo nyene zirafise ivyo badahurizako, ariko ikintu kijaye n'ibere ryabo ku ntara yabo cyo barakibungabunga. Cyo usanga ku bikorwa by'iterambere bose babiriko, bariko bubaka ishure canke centre de santé canke ari barabara, ntabwo ricamo ubwoko bucanke mugambo canke. Bisigura yuko uko biba biri kose iryo bere ryacu ntara yacu tutegerezwa kuyisebukako, tuteza kuyibungabunga, tukayivomera, tukayikuza kubw'ineza yacu n'uruvyaro rwacu. Rero banyakubaha muri hano, kumbure harasha kuyumva ati bebasha abavuga iki, duhindurira. Oya sida bahindura rukuri. Iyi ntumbero turayumva, twese twashizwe imbere na bene gihugu kujya dukorere intara yacu, kandi kanatsinda n'Imana ntihareme mashugwa asa. Urebe mashugwa asa usanga atabereye. Imana yaremye abahungu n'abakobwa kugira ngo bose izo mbuto zose zinezereza abavyeyi. Imana rashizeho ubuhinga butandukanye kugira bose bagiye hamwe bakora ibintu bizima. Natwe utandukane bwacu cyo kuzana umuganda umusaruro wacu kugira vy'ukuri dushe gukuza intara yacu, maze tuyishira imbere mu bisata byose mu gihugu cyacu. Reka rero ndabakengurukire, ndabifuriza kuramba no kururanirwa, kugubwa neza mu buzima bwanyu bwa misi yose no mabanga mwizigiwemwo. Namwe ndabifuriza kutuja imbere, kuturongora neza no kudushitsa kubihambaye tutari bwigere tubona mu ntara yacu ya Bujumbura. Nuko Imana ibahezagire, murakoze.